Ubujatamba na umwigana arena stamina. Come closer, give me that one girl. Step by step, nagotana. No more bad girl killer. Ingena tamba cheviranyita. Yeah, sinda numuruta. Arabe wa no more fashion killer. Nuko jene kweli. Ni washatse kuvuga turashika nayo. Yeah. Umubiri kuwundi navyo kuva nako. Bandanya DJ vanga imiziki. She turn around and the back it on me. Ndamushaka body to body. Okay, indirimbo nkunda kumviriza ngaha mu Burundi. Poje nkunda kumviriza akaririmbo ka Fabirov kitwa Shosha kweri muri iyi minsi. Biranatangaje ni umuraperi je nanje sindanarapa. Kubera n'akarimbo gafise vibe y'abana. Indirimbo urumva ifise sije nyine bitandukanye n'ibindi twese turirimba. Ntushobora kurara utayumvirije na rero. Wanyene ndayumviriza kenshi. Arabizi none ko yikunda so kwa. Nibaska tabi tuzokorana kubera ngaha aye ikintu kihari ni kugabura abafana. Ujya yumviriza Sadbin we yumviriza Fizo. Niwe yumviriza D1 niwe yumviriza ba Dramatic. Urumva rero ukoranye n'umwe muri abo. Abafana muce mugenda muragabura bamwe bagenda bakumenya. Bagenda baragira none. Salut guys, mumeze neza murakomeye. J'espère yuko aho muri mumeze neza. Mushima Imana nkuko natwe dushima Imana. Ni Gloria Munezero kuri mikro ya BITV nkuko vyama. Nkabansuye kubaha ikaze mu biganiro vyacu mubane natwe hanyuma tuganire. Nama ndabafitiye bishasha nabibemereye n'ubundi ndabafitiye bishasha. Mfise umushitsi tugira tuganire umuririmbyi. Donc atubwire bike muri vyinshi amaze gukora. Rich, karibu. Ni Rich Kag turi kumwe umuririmbyi akaba asanzwe akora n'akandi kazi arabitwibwirira urashobora kwipresenta abumviriza BITV. Nitwa Rich Kag the entertainer. Amazina y'abavyeyi banyise ni Kagisiye Rich. Nkaba ndi umuririmbyi w'umurundi ariko agitangura mu upcoming. Mu upcoming. Behaje mu upcoming no underground bitandukaniye he? Bo ni nkaco kimwe. Gusa ni kubera nyene numva ubuza underground umenga umututse umuwabaje. Kubera umva umuntu ari underground urumva n'umuntu ataragira ataraserukana gatoya. Ariko upcoming ni umuntu amaze gukora basi afise intambwe mugabo yarateye intambwe basimwe. Okay. None Rich uri umuntu mu buzima Rich mu majambo make ninde? Mu majambo make n'umuntu akunda abantu, akunda kunezererwa, adakunda gushavura, akunda rero umuziki gose, akunda ibyo ku entertainment. Akunda entertainment. Muri entertainment karimwo vyinshi, wowe ukunda umuziki gusa? Oya sinkunda umuziki. Ibindi ukunda muri entertainment nibi? Nkunda gucreate ama content. Ndashobora gucreate content nyene. Ndashobora guhostinga nk'ibyo uri kurakora kuri YouTube. Ibintu nk'ivyo nyene vyinshi tu. Ninde wavutse ryari, wavukiye hehe, donc urafise famille? Ego dushaka kumenya basi mu majambo make warize donc ego hama mu majambo make navutse mu muryango w'abana bane abaje ndi umwana wa gatatu. Ego hama nkaba narize amashure na université narayihejeje. Hama nize evaluation et suivi. Ni kiki? Evaluation et suivi. Mu bisanzwe ni système anglophone. Ndakubwira ntiwizi no. Yanditse ngaha nyene mugabo nyene. Hama ego naciye ntangura rero umuziki. Okay. Nico watanguriye ko nta kandi kazi usanzwe ukora kumenga ndakuza ahandi hantu. Akandi kazi nkora nyene ndi umu host kuri iZoom online media yindi. Mwumvise donc ari umuririmbyi akongera akaba asanzwe ari umumenyesha amakuru. Okay. Donc nashatse ko tuganira ya 2 semaines warashize ko indirimbo. Urumva umuririmbyi twashaka rero utubwire mu majambo makeya ryari watanguye kuririmba. Ndabitse ko wahereye muri PRIMUSIC mugabo byaje gute avant basi yo kuja muri PRIMUSIC kugira uninde wiyumvira kwiyandikisha muri PRIMUSIC byavuye he?
Okay, nkuko byatanguye mfana umuziki ndumvise nkashobora kuwufata ku mutwe nkawuririmba nkawutamba nkumva gufata indirimbo cyangwa kuyiririmba kujya nyine bayiririmba biranyorohera. Aho rero warungana gute? Ko nari umwana cyane ko nari primary school muri primaire kabisa nko mu myaka nyene nka 7, 8, 9, 10 gutyo. Okay, indirimbo wakunda gusubiramo cyane yari indirimbo za radio mu Buganda. Radio mu Buganda urumva ni Kiganda uravuga? Nyene mugabo narashobora kuririmba nyene gukunda imiziki n'udufilme tw'icyongereza nitwe twatumye ngenda ndamenya akongereza gake nyene ko kubesha. Donc warabi filme zo mu Congereza imiziki y'abantu bavuga icyongereza cyane imiziki. Shaka kumenya umunsi wa mbere wicara ukasubiramo indirimbo n'undi muntu akakumva hari ryari? Icyo gihe ni gasiziyeme muri primaire nasubiyemo indirimbo byabindi bagira byo kuririmbira mu manota nasubiyemo indirimbo ndaheza barambwira uraza kugaruka. Uraheza barakubwira ngo uraza kugaruka yitwa kubera byaryoshe yaririmbye indirimbo yitwa Doom ya P Square ndanayitamba yego. Donc usanzwe uri n'umudansera hari ryari hari mu myaka nyene sinibuka neza umwaka mugabo ariko nari umwana hama cyandagaruka rero numva naheje subira kubahasho abanyeshuri bari batashe kuvuga ngo haciye habaretse abanyeshuri bose bo mu yandi bashuri bacyabara utu mustaha wari wiga hehe none? Niga aho navukiye Mwaro. Wavukiye Mwaro nebyaseriye nawe rero nk'ubunye ntaco woduha ko bavuga ngo abanyamwaro ngo ni oya bijya bintu sivyo barabesha ahubwo baranasorora gose ahubwo barasorora cyane ngo n'ikingorongoro gikorotse biba bibaye ibara nida yankamaye obaye umuntu yankamaye. Okay, hama rero wari wiga hiyo hama utubona bariko baragushengerera hama nyene urumva cyane umva nyene umenga biratangaje nyene naratangaye nta nivyo naniteze urumva. Senze ko mwanya wacha wumva uri kuradunda deja urumwana utidabira ndashigira ikintu abantu bakaba benshi bakabikunda. Niba wize muri systeme ya kera nibaza yuko systeme ya kera icongereza bahera muri wiceme biragowe mugabo siyo wize none deja kuba uri wize muri systeme ya kera cyane wize muri bya fundament. Okay, muri ico gihe ushoboye kuririmba indirimbo yo mu Congereza gutyo onye warafite umuntu wundi apa kumviriza ico Congereza wari wagikuye? Oya nakubesha narabesha hari nk'amajambo waba usanga atariyo ukavuga icyongereza kitajanye nk'ubu ntanguye kumenya rero amajambo menshi waciye wumva ko ariko abantu nabo kumva abarundi baroroshe kubesha mvuze icyongereza. Okay, hama donc urabandanije kuko urumva sizeme ni ngaho bica biherera umaze kwinjira muri secondaire wagumye hariya nyene Mwaro? Oya naciye nza ubucuruzi waciye uzino hama rero ucubibandaniriza hehe by'umuziki? Umuziki rero cyane ndabubandaniriza ntangura kumviriza nja muri groupe yo gutamba muri groupe yo gutamba canja mu nyuma ncangira umugenzi ahamagara ngo nkizwa nyigisha byo gukizwa anjana gusenga cyane anjaye gusenga arambira ko ukunda umuziki ngo muri korale ncaje muri korale uja muri korale nyene ubu muririmbye uwo muri korale ndaririmba muri korale hafi 2 mugabo abihagarika ucura biheba urumva gukizwa aciye uheba waciye ugwa sinzi ko babyita kuva mugana cyenda biheba ndabihevye inyuma y'uwo nk'umwaka umwe canke nyine batari umwaka nyene haje haza PRIMUSIC. Okay, PRIMUSIC wagiyemo niyo mu mwaka ujya wa 2019 ya kwa Tetera. Yo kwa Tetera. Hama uriyandikisha rero bisanzwe nto nari mfuze ndafashe decision kwitaho kariyeri y'umuziki. Indirimbo umaze kwiyandikisha muri PRIMUSIC indirimbo wagiye uririmba muri PRIMUSIC yari wa presence ubwa mbere yitwa Sugar niyo mugwi yitwa Maroon 5 nabongereza mugabo nyene baba muri Amerika. Donc wowe ni Mrs. Icongereza nta yindi ndirimbo iririmba atari Igiswahili ndakiririmba yego mugabo urumva izindi mu Kirundi nukunda kuzirimba. Ikirundi ndakiririmba je ndirimba mu Kirundi. Oya ndabizi ko ndirimba mu Kirundi mugabo urinze usubiramo izindi ndirimbo z'abantu ukunda gusubira ibikorohera nizo mu Congereza no mu Giswahili. Okay, no mu Kirundi nyene nizo urumva Kirundi cyo urumva kare urumva nyene naha n'ururimi rw'iwacu. Donc turaja muri PRIMUSIC urapasa ubwa mbere batora babiri ndatogwa muri babiri tugenda muri quart de finale rero kubera nyine aribwo nari nkitangura kariyeri nari nkifise sinari bwagere confidence y'ukuri
peut-être nshobora kuba nari mfise impano mugabo ego utiyemera gushika ahantu okay tinya ubwoba donc warati wovuga uti ikintu cankuye hari gutinya nibaza ko abantu benshi bavamo uti confidence iratuma umuntu ashobora gutsinda yego mwari mwiyandikishije muri bangahe d'abord bwa mbere muciyandikisha tuciyandikisha wasanga ari benshi sinoba nk'igiti baba ari benshi cyane gose hanyuma mumaze kuba selectionné intara zose zaba ziserukiye hanyuma none wowe deja waririmbye icongereza hanyuma baca bagukuramo kubera ni iki wiyumvira ko catumye bagukuramo je catumye mvamo vraiment shana ubwoba erega ubwoba ubufise n'abantu baca babikubona ushuna biririmba mwijwi abantu baca bakumva nyene kutiyemera uti nko kugiyeyo ubunye ntawo bakigukanga oya so kuvuga gutyo kubera abantu baguma baririmba kandi impano ziguma zivuka ntawo umenya mugabo ubunye basico nico gukuramo urimvira kuko confidence niyo bikigukuramo oya antuka vraiment na technique yonanira abandi bo bansumvye ubwo abantu bwo babukinkanga okay umaze kuva nakubajije nti wari ufise umuntu ariko arabikufasha ico gihe oya nta muntu yamfasha niho nari ngitangura yani bya bindi nyene byo kandi sinababaye uyo mu muryango muhira nyene urumva babibonye baravuga ati wow gerageza nta wome oya kweri ntibanshi intege vraiment oya baranshigikira baravuga ati nta nakimwe bishoboye umva bikunda bikora yego okay hama rero ututangura kuririmba God nayo ikiza gute inyuma yo ngaho inyuma y'umwaka imyaka ibiri niho naciye mvuga ntaciye ntangura kwanza kugira ama training nyene nibe nyene no ririmba nandika indirimbo donc watanguye kwandika inyuma ya PRIMUSIC yego okay hama candafuga rero reka ntangure kuja muri studio candagenda muri studio 2020 wakoreye muri studio koreye muri studio kwakora mu bisanzwe mugabo ni producer wa kabiri waho dukorana yitwa Master Kiniwe producer wanje afasha yego hama candasiririmba Godiga rero abantu dufise icongereza kituroka gatoya Godiga kubera iki wakubiki wahisemo iyo terme umuntu ashobora kuba atarumviriza iyo ndirimbo niyihe message watanze muri iyo ndirimbo message iri muri iyo ndirimbo urumva ariko navuga yuko nabonye umukobwa nkunda umugodiga ni slay queen mu bisanzwe ni wa wundi yagukunda kubera erega hari abantu bama baravuga ngo uyu muntu ni slay ngo ni slay be hajya slay ni ukuvuga umuntu agukunda kubera ikintu ntaguhura barakunda kuvuga ngo ujya mupaka ni slay canke ngo bashaka guslayinga baba bashatse kuvuga iki hari bashatse kuvuga nyene umuntu nyene akurikira ahantu hari amahera gusa ukuvuga watamahera ufise ntimuzogendana canke ntimuzokwicarana donc no mu bahungu barimo abahungu baca babita smart wire hari abahungu nyene bameze uko bagenda n'abakobwa bafise amahera gusa udafise amahera mutogenda none difference rero iyo smart wire na Godiga ni même chose donc rero nariko ndakubaza message watanze muri iyo nkuru nariko ndavuga yuko nkunda umukobwa kubera ni mwiza yambara ibintu araberwa yambara ibintu bizimvye mugabo naho ndamukunda ankunda kubera amahera aho nari nishize mu kibanza nyene cy'umuntu afise amahera je ntayo mfise urumva nanditse indirimbo nishira mu kibanza cy'umuntu umukire none wowe uri d'accord n'umuntu atanga amafaranga yafise kuwakunda cyangwa uvuga uti ni urayatanga naho yoba atagukunda akakwicara hande kubera amahera yawe urayamuha vraiment none kubera umunezero nawe ushaka umuntu akwicara uruhande urayamuhereza akakujuma hafi wohonga n'ibisanzwe uyafise none muri babandi bahava bidoga mu nyuma oya vraiment ngo bayatanze ngo naratanze ibingo dukundana ngo hanyuma ugasanga ariko arabiregreta après kandi yabitanze abibona oya je kwera ivyo ntavyo mfise ndamutse nimvira kuguha nuguha kwera ukayarya ndayafise ukayarya ukagenda hanyuma mpaka bayahejeje okay Godiga rero ikirakirwa gute iya dimwa uyisohoye mugabo irafise donc yararabye wowe iyo ndirimbo yawe ya mbere wabyakiriye gute umaze kubona umaze gushikana des points combien byarantangaje ntavyo nari niteze nari nzi nyene urumva nzokumvirizwa n'abantu bo muhira gusa nirigara ryanje gusa naratangaye warashobora kubona nk'umuntu anyandikiye akambwira indirimbo yawe ni wayiririmbye canke n'undi muntu ni wandika canke hari undi muntu akwandikira ndavuga ni jewe byose ndabigira abantu nyene benshi baratangaye vraiment kandi byaciye bimpa courage yo gukora kandi
donc icyo gihe wari watanguye kwandika canke ntiwigeze uhagarika waciye ubandanya wandika naciye nguma mbandanya nandika energy nayo ikiza gute energy nayo ikiza nyene kubera nyene ni indirimbo yo kuryoherwa nari mbonye twegereye igihe cya sama igihe nyene ciki nyene urumva ni vibe ibintu byo kuryoherwa cavuga nteka ndirimbo ikintu kandi gitangaje rero ni energy niyo natanguye no kuri niyo wari watanguye kuri code mugasiyo nahereye ko gusohora kubera iki none nyene hari ibintu bishika nyene ugasanga ama programme agenda ahinduka kubera iki wayigize video ariko ijya ntuyigire video genre ikaba audio nkisohora nkitangura kuri codinga energy niyo natanguye ko mu bisanzwe nari nzi ko ariyo nzohera ko gusohora nk'umuririmbyi hari utugorane twagiye turambako umuntu arambwiye indirimbo ikeneye gukora basuzokore n'akavideo gatoya basuboneke mbonye mvuga ntiyeko okay iyo ndayihoze gatoya basi nkora iyindi mbe ndasohora audio kubera nyine uwo muntu yarampaye icyo cyiyumviro hari ukumpenga yaciye ansumvya ca ndemera ivyo avuze hama rero ca ndabigenza nkora kuri iyo programme nyene donc ijyanye urayikorera video none urakonta kuzohava ukorera godiga nayo inoze godiga narayiretse vraiment kiretse nkoze nka remix yayo nkayikorana n'uwundi muririmbyi twaca dukora nka video kandi na energy wabibona neza ko atari video y'ukuri naka video lirike gusa ahubwo nijoro nagira ndakubaza kubera iki itangura kujya kubera iki wahisemo yuko itangura yego urumva batweretse kujya nyene uyimeze ukuntu byagenze naravye budget ifise mbona budget ni ntoya uba mfise amafaranga make ndavuga nti basi ndondera kandi kantu nkora gakwega abantu urumva abantu bo barakeneye gusamara basi gatoya kajya ni kubabonye gakwega abantu kandi ku mafaranga make nari mfise cyankoresha rero ubujya buhinga byakiriwe gute none uri kuraraba muri industry y'umuziki ngaha ubona byakiriwe gute jewe ikintu mba nshaka ndiko ndakora umuziki no kunguka abafana bashasha uruko nosohoye muri ururirimbo basi nkaca nunguka n'abafana basi bashika 10 none ubona warayishize ko iyi shaka intoze icyo ndiko ndavuga carabonetse kwera kubera abafana barenga 10 bararenga na 10 nabanga amakommentaire harimo barakwankuhaja kandi atari n'amakeya baciye biyongera nari ifise ubwa mbere natanguye gace no hatanu umwe ariko ari jewe nyene nashize ko subscribe ubuye ndafise abantu bari hafi 400 ni vyiza cyane je ndavyumva nariko ndabaza rero commentaire muri basi nta muntu n'umwe w'umuririmbyi asanzwe muri muzenya aragira commentaire canke musanga nta muririmbyi muri proche ngaha mu Burundi benshi bariho babagenzi bamaze kumbwira amakuraje ego bagira ati congratulations ba easy boy mugenzi hanyuma indi happy boy urumva we n'umuneighbor tuni n'abana mu nyene arambwira ati courage nakaririmbo keza n'undi muntu akunda kumpa amakuraje ni MB data kweza MB data akincanze MB data nawe none muri ico gihe urakonta basi ku munsi umwe kugira ngo nibaza yuko donc ngira ngo ushize inguvu hamwe n'abandi navyo nyene biri mu byo kuduza urategura gukorana collabo n'undi muririmbyi yego indirimbo ndafise collabo iri muri studio gusa nayikoranye na producer wanje nashimye ko ari we twohera ko kuririmba ariko n'abandi tuzokorana kubera ngaha aye ikintu kihari ni kugabura abafana ujya yumviriza Sadbi niwe yumviriza Fizo niwe yumviriza Diwa niwe yumviriza Badramati urumva rero ukoranye n'umwe muri abo abafana muce mugenda muragabura bamwe bagenda bakumenya bagenda baragira none ijya energy umaze kuyisohora amajambo avugamo urashaka kutugirira akapera gatoya tuka no utarayiraba yumve ibyo uri kuravuga okay ubu jatambana umwigana Arena stamina, come closer, give me that one girl. Step by step, nagotana. No more bad girl killer. Ingena tamba cheviranyita, yeah. Sinda numuruta, arabegwa no more fashion killer. Nuko jene kweli. Ni washatse kuvuga ikibazo. Turashika nayo. Yeah. Umubiri kuwundi navyo kuva nako bandanya DJ vanga imiziki she turn around and back it on me ndamushaka body to body shaka kama punyuma ya after party urumva nyene indirimbo yo mu kirori handi nyine mwagiye mu kirori kuryoherwa urumva nyene atamba nta umwigana handi ukabona umuntu arazi gutamba
akaba naberewe arabererwa n'umufashion killer arabererwa nyene ni indirimbo nyene y'ikirori ibintu nyene babiko baba ahantu nyene aho kuryoherwa. Donc dufate par exemple muri famille yawe mama wabonye irya clip yayakiriye gute? Yaciye ambwira ngo iyo urabona ibintu bimaze imisi bihari biyamiriza imiziki ngo we barayiyamirira. Yaciye ambwira ngo iyo ndirimbo yawe muri zimwe abavyeyi turiko turiyamiriza niko yaciye ambwira. Hanyuma basaba abavukanye bawe abavukanye bo bumva bitahura nshaka kwidugiriza aba subscribe n'aba baragufasha gupromotinga none basimbuzenye yawe baramfasha gupromotinga ndafise umu petite sœur akina amafilme aramfasha gupromotinga. Okay. Iyo rero uri kurategura ivyo bintu vyawe donc turabona mu bisanzwe y'umuririmbyi aririmbye indirimbo harabaho ibintu by'amamediatur kagirane kugira ngo ashobore kumenyekanisha indirimbo yiwe mugabo we ntituriko turabona uri kurabigira ni kubera mediator biba bigoye bifise amasokre menshi. Hagoye iki? Uburyo none kugira mediator ni bisaba uburyo nyabaki? Bisaba amahera gute mubuhe buryo? Kubera ko nkeneye journaliste nawe urabizi gutanga interview birasaba amafaranga. Oya YouTube channel ziratandukanye n'ama radio station kubera izi radio station zozo zirumvikana ziguma zivuza umuziki urashobora kurengana ukumva indirimbo yawe kiravuga nka hamwe barabara ariko kuri YouTube ibitwe tukora umuntu nimpaka nyene acaba ku focus nyimba abisaba ikutere cyangwa nyene ahantu hatekereje ariko indirimbo niho cyumva ngaho mwibarabara rero radio icyo igufasha gushira umuziki wawe mwibarabara. Okay. Mu mabutike mu magaleri mu masoko rero kugira uronke mediatur umva iragufasha promotion radio. Donc nawe utegeza kuriha abari nka publicité utegeza kuyiriha none birazimvye gose. Biba bizimvye kubera urishe imwe akarorero siko bose bariha na 50,000 radio imwe kugira ugenda kugira emission imwe apana emission imwe mu kuvuga ufutanze iyo 50,000 wewe baraza kukuvuza ukwezi kose indirimbo yawe idasiba kuvuga mbace baguhana ikiganiro nyimba ari kimwe canke bibiri canke bitatu cyuharura rero amaradiyo ngaha mwiki gisagara angana ngo iki ni menshi ararengana none ko bavuga benshi ko bariko barapromotinga umuziki bariko baragirane donc bariko barafasha abakami kujya wavuze bigenda gute kugira ngo bashobore kuba aribo baca babarihisha ayo mafaranga ego simvuze ko batoriha mugabo urumva bimaze kuba bizimvye deja tawurishikana nibaza yuko naho uri kurapriva uwo muntu ubona ko ari ivyo canke sinovuga ko badafasha kubera nk'ubu muzinanye nimba zandi bavuga ngo kimenyane basi kamwana wa mama arashobora kuvuga ati uyu muntu cyangwa ugafita konta ugafita connaissance umuntu yo kubrancha kuriwe no kuvuga umuntu akubranchije bazinanye arashobora kugufasha atakwatsa amahera yakagufasha akakuvuza mu kiganiro ciwe muga mu bindi biganiro ko yotarishe promotion nimba akuvugije mu kiganiro ciwe kimara isaha cyangwa iminota 20 araza kukuvuza ariko ibindi biganiro biza gukurikira urumva ntuza kuvuzwa ariko warishe promotion ibiganiro byose biza guca aho ngaho barakuvuza. Okay. None nanje rero nari ndiko ndakubaza ubona ko biri normal birasanzwe canke bari bakwiye kuraba ukuntu basibagira kuri isaha novuga ko biri normal kubera umuziki wo mu bune uri hagose nko muri imyaka ikintu kihari ubanza bakihoza kurihisha bakubaka umuziki ukaba mwinshi kubera ko umuziki w'abarundi utaraba mwinshi ngaha muri circulation nico gituma imiziki y'ahandi yiza ikaba myinshi ariko abaririmbyi ari benshi wowe yumvira yuko biri mu biba block abo baririmbyi kuririmba kubera ayo mafaranga cyane gose benshi baracika intege je nk'abagenzi banje hari habonzi bo usanga baracitse intege abakobwa nabo usanga babaka ibindi usanga biragoye je no vuga nti tubanza tukubaka umuziki ukaba mwinshi kwanza muri circulation hanyuma umaze kubona aho bashitse nawo ukavuga uti barafise agafaranga ugatangura kugira none wumva nayo radio ubyo biganiro byabo byo hava byunguka gute wumva nyene umuziki wabaye mwinshi abaririmbyi abarundi bakawukunda gose bamaze kumenyera kubera baje nibo bawukundisha abafana bazoca bawusaba cyane urumva niho bizoba byoroshe kugira barihishe na menshi nabo bace baduza canke nta yapomoye yuko basi bogabanya bivanye wowe umaze kumenyekana ukaba umaze kuronka amafaranga mugabo nawe urumva ntibiba bigikenewe ko umuntu bamufasha kenshi rero igitangaje waramaze kumenyekana usanga bakwisemba batanakwaka n'amahera kubera nabo bakeneye content nziza wa wundi abafana bariko baramushaka mwibarabara bavuga ati reka rero
turondera uyu none we nk'umujournaliste urumva nk'umuntu basi akora ivyo bintu muri uwo mwuga ubona ikindi kintu kindi basi kugira ngo bose baganye bo bikora gute apa hambavu y'ivyo onye uvuze kugira ngo bashobore gufasha uvugiye basi abo bandi bantu nabo nk'abo badendebukiwe ubona baririmbye wo bahanura gute nabo bandi ukaba message kabiri je novuga ntuzoreke gukora wewe shira akaririmbo kawe hajya kuri YouTube nayo nyine irariha peut-être uzoduza abafana kuri YouTube hamutangure kuronka basi nako gahombi canke Imana iheza indirimbo yawe gakundwa babandi uzozona ariko kurondera hanyuma connection ica yoroha uje usanga uranakoze utarinze kuri Okay. Ico tegekanya rero bya hafi sama waraturunze mu bishasha donc waraduhaye energy hanyuma rero twitege iki none imisi izangiye kubaha indirimbo ni collabo yanje ya mbere nzo bari kumwe na producer wanje kandi ubikora mu mwanya muto ni dimwa hanyuma ubunyi ya 2 semaines ahubwo nari naratevye zarantebeje kubera nyene nashatse gukora video yeneje nashaka kuyikora video y'ukuri ica birangura kubera uburyo butaje uko nabyifuza cya mugantireka nkore basi byihuta video iri kurikira basi nzoshe korera video nziza rero uye ndiko ndategura ndi mu gushutinga video ya indirimbo izoza collabo yanje na producer wanje yitwa Mastaki uzokwama uririmba mu by'urukundo gusa uririmba muri ujya mu giho gusa cyangwa urategekanya kuzohindura ndirimba ibintu byose ndirimba ubuzima mu bisanzwe indirimbo ndimo gusohora zori y'urukundo ntizobari mu ujya mu diho azoba ari mu diho ya kizomba bachata ibintu bene ivyo ego none nkawewe nk'umuntu asanzwe akora ibinye nta kantu na gatoya ubona karimwo donc bigufavoriza gusumba kutari urujya muntu atari ako niko ubura kubera connection w'abandi nubwo baza kubonsaba akantu agafanta barangabanya jewe arambwira ati we kubera uri umukorege basi reka dukorane gutya none nawe nk'ubu unye ntabuhoro usaba ako kantu nabo kugira ngo baze kugira ukata ko wansabye wewe Yari dukora ku radio station donc none mugabo nabo hari abandi bantu bapromotinga umuziki badakora ku radio station bakora ku media ya maze kumenyekana usanga bagize nk'aba barandri promoter n'abandi bajya isi baze ko barihisha mugabo abishatse bibona arihisha donc bigorana kugira umushikire bigorana kumushikira antuka niwa muronderagira ntuzomubona ntuzomubura plito ndashobora kumuronka kubera afise abagenzi biwe babagenzi banje byonyorohera ego Rich none apa hiti tuvuyeyo imbere yuko turangiza Rich ni akundiki Rich basharici nkunda amahoro vraiment amahoro nkakunda munezero kuryoherwa kumwe n'abantu nkakunda n'abantu umuririmbyi ukunda wundi apa tuvuye ngaha mu Burundi umuririmbyi ukunda cyane ni rero ndi umufana w'imiziki gose nkunda abaririmbyi benshi ho indirimbo ukunda basi tureke basi indirimbo igezweho ukunda cyane ni donc iyo ukunda pa même ni igezweho iyo ukunda cyane gusumba kuko hariho ngo indirimbo zihitinze hariho n'izindi usanga ari indirimbo nyene mugabo ukaba uyikunda itari igashobora no kubitahitinze mugabo ugasangira urayikunda je imiziki rero nkunda ibinayobeye uyeje umuziki nkunda nyene nshobora kuvuga nti umunsi ntohera ntawumviriza wo hanze y'igihugu canke ngaha duhera mu Burundi duhere ngaha mu Burundi okay indirimbo nkunda kumviriza ngaha mu Burundi Poje nkunda kumviriza akaririmbo ka Fabirov kitwa Shosha kweri muri iyi minsi biranatangaje ni umuraperi je nanje sindanarapa kubera n'akarimbo gafise vibe y'abana indirimbo urumva ifise sije nyene bitandukanye n'ibindi twese turirimba ntushobora kurara utayumvirije na rero wanyene ndayumviriza kenshi arabizi none ko yikunda so kwa nibaza atabizi nizera neza yuko umuntu azoroba ni ntuzenya azobimubwira hanyuma hanze hakurya y'amazi na hakurya y'amazi rero nkunda imiziki myinshi muri iyi minsi nkunda akaririmbo kitwa Available ka David yego ibyo urumva nta ubaza ngo ni kubera iki ngo ari ukunda ni ibintu biba biruko nyene ndibaza hama uko single uko donc status social kweri ndi single kandi proud
Basha bisimwo kandi yabikunze. Okay. Nezerewe go. Tugushimire rero. Nanje ndabashimiye. Yego. Ukaza tukaganira. Nanje ndabashimiye. Bizere yuko uzoguma ugira ibintu bimeze neza. Yego. Kandi tuzoguma tuvugana. Murakoze cyane ku mwanya wanyu. Yego. Abakunzi b'umuziki w'uburundi mushigikire iyi channel. Mugende nahajya ayiwanje. Yego nivyo byagira ndababwire. Umuntu wese ari kararabiye miso ni wayibona uzocucayo ugire ni rich card. Ni rich card. Turasigamo muri description link y'indirimbo kugira ngo uzoce wiyabonesha kuri channel yiwe hanyuma no amara kuyabonesha notification zizogushikira zoroshe. Hanyuma iyo niyo support kugira ngo azoshobore kuronka basi ya mahera azokoresha muri kuri media tour. Ego. Nta muntu n'umwe nta sponsor nta management. Nta management. Gusa umu sponsor afise ni producer wanje niwe ashobora kuvuga ati ngo dukora akaririmbo naho n'umunsi utayafise canke tutora bimwe tubigenza uzongorera agafanta canke uzoyampa buke canke tuzogera gute ariko ngo hari abaririmbyi nk'ubuciye uhitinga nk'ubunya abo ba producer baba barabafashije muca mukangura kubatera akagere Kisi gutera akagere ariko urabizi ko biba ndashobora kugenda gukora n'undi mu producer peut-être birashoboka ariko si kuvuga ngo nzobanda nibagiye ivyo yankoreye canke ngo nzobanda muteye akagere kubera ndashobora no gusubira nyuma nkagenda gukorana n'uriya nubwo yoba ari we biboneka nkaho umenga aramurenze nagira byasaba yuko nawe uduze wategezwa ko cumufata ukuboko erega nico cico nyene ndashobora kugenda nkakorana n'uriya ari hariya kandi nkagaruka nkakorana nawe kuvuga tuzoguma duhasangiye abafana nkuko yene ariko bigenda yego ndabashimiye rero cyane ku mwese mwatwumvirije twakumwe na Rich Card muzosimbire no kuri iZoom akora ibiganiro naho nyene ni iZoom online naho nyene mwiyabonesha kugira muzoze muraraba urumva asa umuntu ashoboye kimwe ashoboye byinshi mu mufashe mu supporting murakoze cyane rero mugoroba mwiza canke umurango mwiza canke igitondo ciza aho muherereye hose hama Rich bye merci beaucoup ego mututahiriza bo muri iZoom cyane gose ego hama Imana bane namwe natwebwe ntimwibagire n'ubu nguma mbandanya mvuga umuntu wese atarafyonda ko kantu kahuje nagire effort agire subscribe ku biganiro byacu bon kuri channel yacu hanyuma ukomante n'ibiganiro mwongere mugire amajembo bye rero Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu